munsi introduction yiwanje ndagiye kuvuga ibiri mu maraso atagihindutse. Ejo nzovuga amaraso ifaranga rikomeye ku isoko ryo mu buryo bw'imwemu. Ejo nje cigwa nzo ndiko ndigisha, ariko uyu munsi ngo mvuge ninjiremwo indani, mvuge n'ibiki biri mu maraso. Iyo tuvuze amaraso nk'umuntu w'imwemu ubwirizwa gutahura. What the blood stand for? Wumvise amaraso ni iki kiza mu vyumviro by'iwawe. Paul yaranditse ikintu gikomeye twarabiciye ko, ariko ngomba ninjiremo ndani. Aravuga ngo nifuza gukora iciza ariko nkasanga ikibi cantaze imbere. Akavuga ngo ikibi nashaka gukora nico nsanga nakoze, iciza nari nshaka gukora ntaba ari cyo nkora. Agaca avuga ngo yewe jewe ndagowe. Bigenda gute intumwa umugabo tubona yazuye abapfuye ashobore kutubwira kuno kuri, ashobore kutubwira kino kinyegezwa, ashobore kutubwira ano mabanga? Ahari ndavuga ngo ewe jewe ndagowe. Uvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kuruta abandi bavuga ubutumwa bandi bose. Yaracu yaravuga ngo ewe jewe ndagowe. Ninde yonkiza umubiri untera urupfu? Mukino bavuga ngo ninde yonkiza umubiri untera urupfu. Ariko uyu munsi ngiye kubereka yuko umubiri cyangwa ibyo twita ibikorwa vy'umubiri ni resulta y'inyandiko zo mu maraso. Ukene gukosora ikintu, munyivirize neza, ntugikosorera hanze yacu, ugikosorera indani muri cyo. Abarundi barakunze guca umugani uvuga ngo inkoni ishikira igufa ariko nishikira ingeso. Uzokwa muri kurakubita uwo mwana, igihe cyose utaramenya ikiriko kiramutera gukora ivyo akora, inkoni izokora izoshikira igufa, izoshikira umubiri, mugabo ntabwo watoye solution y'ikibazo. Kuko ikibazo si bikorwa akora, ikibazo ni kimutera gukora ivyo bikorwa rikarakora. Uyu munsi ngomba tugire introspection, aho buri muntu wese yinjira indani muri we. Aha niho kubohoka gufatira ikibanza. Aha niho equilibre y'agakiza ifatira ikibanza. Iyo tuko tubona uyu munsi ibikorwa canke ivyamwa abana b'Imana twama, atari ivyamwa biriko biratera abatazi Imana kwifuza Imana yacu, si kubera ikindi, ni kubera kudatahura ino equilibre, ni kubera kudatahura kuno kuri turiko turavuga, ni kubera kino kintu kutimenya. Mwandike hano hano. Uyu munsi shaka ko uva hano nosoma gusa wimenye, mugabo kandi ugenda ubandanye uko ubushakashatsi wimenye kuja. Paul yanditse aravuga ngo ni mwisuzume kuko ni mwebwe mubwizwa kwimenya. Iyo umuntu atazi ico ari canke ikimutera gukora ico akora, uwo muntu azokwama igihe cyose ariko arakora mu buryo bwisubirije ivyo akora. Abikono ba 2:15 ba ari mwebwe mwisuzuma. Examine yourself to see if your faith is genuine. Mumenye uko muhagaze mu kwizera. Mumenye ko muhagaze mu kwizera. Ba ari mwebwe mwiraba. Mbega ntimwiyizi, ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwebwe, sizi kumbure muri abahinyuwe. Eske umuntu gute arinda gusuzuma ko Kristo ari muri we? Womengira ijambo ri contradictoire. Eske umuntu afise Yesu muri we ntabizi? Mugakureka vuga ngo ni mwisuzume, ni mumenye ko Yesu ari muri mwebwe. Ni kubera yuko hari gihe twibeje, nibyo tugiye kurabira hamwe uyu munsi. Ivyo ukora, ivyo wama ni resulta y'inyandiko y'amaraso yawe. Hama nabasomeje muri Maheburayo igice 8, aje muri Imana ivuga ngo muri iyo minsi nzosezana isezerano itandukanye n'yo nasezeranye n'abasokuruza babo. Handi jambo limana tuga mu gitabo cha Petero ngo
mukizwe n'ingeso z'abasogokuruza banyu. Kubera ko bavuga ingeso z'abasogokuruza bacu, ni kubera ko amaraso yacu ntiyakomoka. Amen. Ivyo rero iyo umuntu atavyazi akabica ku ruhande, nta kindi aba ariko arihamagarira, aba ariko yihamagarira umunsi umwe kuzokorogwa n'isoni, umunsi umwe kuzomaramara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Okay. Uyu munsi kiye kuvuga ibibiri mu maraso. Vuga ngo amaraso. Haleluya. Mu maraso ubwa mbere na mbere niho tubona igitera umuntu. Mwandike kino kintu. Narababwiye amaraso arafise amakuru, arafise ama information. Mugabo ayo maraso kandi arafise, munyumvirize neza, ibiyabamwe canke ivyatereswe muri yo. Narabwiye ejo biciye swat mu bicaniro, kuko igicaniro kiri mu bituma inyandiko ziba mu maraso. Narababwiye yuko n'uburyo bwo kumenya nibihe bicaniro biri ku buzima bw'iwawe, genda usuzume nibiki usanga mu maraso y'iwawe. Okay? Narabwiye ibijanye n'amakuru wizera, plus abantu bakubwira ibintu ukavyizera, bicika inyandiko muri wewe. Bambwiye gatoya intaye bashize muri matinale, mwene data hano umukozi w'Imana, umunsi umwe birashika arafurutigwa, hamacawura n'umuntu ngo yo nguri mu bigamana. Kuva yumvise iryo jambo ricarirema ukwizera muri we, acaho ubuzima bwo kumva kari mubi. Ako kanya hacaza ibihere birasatura. Yashinze naho avuga ngo vyaheze, atangura kumva neza ko atari mubi akijijwe. Kubera iki akijijwe? Kubera ko akijijwe yakiriye ayandi makuru yandi, yaje guhindura iyo myandiko yari yateretswe mu maraso yiwe. Hari abantu muri kiro kibanza ubundi suko ari umunyantege nke, mugabo ni kubera wabibwiwe cyane kuri umunyantege nke. Suko wari kijurunga, warabibwiwe cyane ku buryo nawe utinda uravyemera hama vyandiko mu maraso yiwawe. Sikubira yuko utoshobora kuba umutunzi, mugabo warakiriye ubukene bwari bakubise mu muryango wanyu ku buryo urazi umwana wese avukira novuga muri ayo maraso ari muri iyo nyandiko. Ico Dawidi avuga ngo mama yamvyariye mu vyaha. Haleluya. Ushaka turi kumwe. Amaraso rero niyo arimwo, munyubirize neza, kuno kuri kwibijanye no gushobora kuba umuntu azoreyisisa muri buno bugingo canke azonanirwa muri buno bugingo, biri mu maraso yacu. Nakoze ubushakashatsi ndaraba icyatumye Caleb ashobora kuba uwashoboye kuba muri babiri baje gushika mu gihugu cy'Kanani. Batubwira ngo raba kino kintu miso siri kurasoma birakubwira izina ry'umuntu bashaka kuvuga cyangwa ngo mwene, nk'ubiyo bavuze Caleb cyangwa ngo mwene Yefune. Iyo bashatse kuvuga Yosuwa mwene Nuni, Simoni mwene, haleluya, Dawidi mwene Isayi. Kubera ko bavuga mwene Isayi, ni kubera amaraso afise atayakomora muri we, ahubwo amaraso afise ayakomora kuri se yamuvyara. Siriko muri ko muranyumva? Haleluya. Gutera imbere cyane kunanirwa biri mu nyandiko zo mu maraso. Icyo nicyo nifuza kumumenya. Icya kabiri, mu maraso habayo icyo twita amasezerano yakozwe mu buryo bw'imwemu. Amasezerano, iyo isezerano rikozwe, ivyo bija mu maraso. Nico gituma uzosanga umwana ataco yakoze, mugabo kubera ko se hari isezerano yakoze, yama umwana ariko arishuzwa imisi y'ukubaho kwiwe. Hari abantu uyu munsi turiha ivyo tutabaye responsable yavyo. Numva ameni yanyu. Ezo mbona mfise nta ya dasi, abana biwabo ariko bariha ivyo se yakoze. Munyumvirize neza, iyo ubimenye ukamenya ukungene ushobora gutangira
navyise uburyo ushobora gufiltera ugashobora gutora vyiza ukagumana nako ugatora vyiza ego ugata bibi. Aho niho haza kugaragara itandukaniro ryawewe atandukanye naho ukomoka. Nayo ubundi urazi nubwana kwiyumvira ko ibintu bizopfa kuyikora, nubwana kwiyumvira ko ibintu bizopfa guhinduka, nubwana kwiyumvira yuko ibintu bizohinduka niwagira chance. Ubundi kubizera nta chance ibaho, ahubwo icyo benshi bita chance ni opportunité abana b'abantu duhabwa. Bamwe munyumvirize neza bagashobora gusesisa ayo opportunité, abandi bakayahusha. Nacyo gituma uyu mwana agiye kuvuga ibijanye n'ingingo tugenda dufata. Burya ingingo ufata ihagaze mu nyandiko ziri mu maraso y'Iwawe. Hari umuntu misosi y'amayiro tuva ingingo afata misosi y'ama akubise ku ruhande. Ninde muntu maze gushikira muri kino kibanza kenshi ugiye kuraba antuka ingingo 10 ingingo 10 ufata 8 muri zo ni ingingo zitari nziza. Turaba abantu muri kino kibanza niba bahari abantu bo tuzohindura ubuzima mbono umwe hejuru abandi mwese zo mufata barizo. No ndi serieux. Ni bande bantu kuko uyu munsi turagiye kwisuzuma ni bande bantu umviriza ibirakwereka iyo uri kuraja nimba aho ugeze ingingo ufata ari ingingo imisozi zamaze kuzana kweshwa mu buzima. Mu yandi majambo hari ikintu kiri wrong mu maraso y'Iwawe. Hakaba abandi nubwo yopfa kwifata iyo ngingo gutyo nyene yamayiro tu abantu ndashaka ngo yamagwa ahashasha en fait suko ni nyandika mutera kugwa ahashaje. Gurya muntu ngaragize amashance y'ubuzima ariko ugasanga uwundi shwa zose agira, nimba ari shwa y'akazi swata, nimba ari shwa dikonje swata, nimba ari shwa y'imodoka aza gufata iraza gupfira mu nzira. Ona zibaziko zarengana ari nyinshi mugabo iyo uhitamo niza gupfa. Haro n'abantu imisi yose iyo bari mu bintu mugumane nanje gatoyi nabwiye ko uyu munsi tugiye gukora kino kintu cuko twinjira tukamenya nibiki biri mu maraso yaje. Umuntu ugaza gusanga ubuzima bwe ukungene bumeze imisi yose kenshi gashoboka iyo afatikanije n'abantu abo bantu baba victime yiwe. Hari abantu bamaze kwimenya ku buryo akubwira ati jewe nihenze ngo turakorana ikintu n'umuntu icyo kintu kija gifa. Ugasanga kandi uwo muntu ku ruhande yahora akora ivyo bintu atari kumwe n'uwo muntu ibintu byagenda neza. Mugabo hari abantu basa tuvuga gute muri langage tumenyereye ngo urya muntu atera imikoshi. Ayo makana ayo muzi iyo utasuzumye ngo umenye neza bari majambo uzo umuntu akoza urupfu awugeze hose. Or icyo sizo duhamagarirwa nk'abana b'Imana. Abana b'Imana murandabwira ikintu kimwe tuza kwaba turiko turasuzuma mu bintu nitwareka kuruta ikindi kintu cyose nukuraba yuko abantu turi kumwe by'ukuri turi kumwe. Pana hari abantu baguma arabashitse kuri twebwe abantu turi kumwe. Ese ubuzima bwabo burafise aho buriko burava naho buriko buraje? Ese nimba ari bitari ko biragenda neza biriko bifira he? Ifo ko tumenya isoko yavyo. Niyo majambo uyu munsi tuza guhagara ko cyane. Rero mu maraso niho dusanga amasezerano yakozwe. Hari ivyo uzira atari ko rakari wowe wabaye responsable yavyo mugabo nabandi babikoze. Isezerano ntiripfa. Ivyo namaze babwira uko isezerano ridapfa niko n'igicaniro kidapfa n'amaraso ntapfa. Amaraso ahari hose aho hantu hari ubuzima. Haleluya. Nico gituma uzosanga mu bibanza bimwe na bimwe amaxide y'amabera aho hantu abantu bamwe bakorera amaxide bakubwira ngo hari umuntu nabonye ajabuze nta muntu abahari mugabo hari umudayimoni arengana kandi bakamubona mu nyuma akaza kumukwepera kera bagiye kugwa hari aho hantu nimba hatangwe agaseseka amaraso
ahantu atagikozwe naho hanaza kwa mariko araseseka amaraso. Siri muri ko munanyumva. Ibi ni bitubiza kumenya icya gatatu dusanga mu maraso. Mu maraso niho dusanga icyo twita ama heritage. Ufise iragiriye mu maraso yawe. Cyangwa ngo sakwanka kuraga ibyamunani ebana iyo uzoja hose uzokwa muri kurapambana umuruho hejuru umuruho kubera iki ayico bakuraza. Hallelujah, amen. Generational inheritance. Ita kane dusanga mu maraso. Mu maraso niho dusanga, munyumvirize neza, inzira itujana kwemegwa mw'isi y'imwemu. Hari abantu uko nubwo atose ngashobora gusanga umuntu suko asenga vy'ikirenga mugakora ko mu maraso yiwe hari iyo nzira imujana kwemegwa, aronka ama resulta ari hejuru ya wewe usenga ugakoboka. Siriko byari bwabashikira ukiyumvira kubera iki je nshobora gusenga umwanya munini nshobora kumara umwanya munini ko ndarondera Imana muga ama resulta ndonke ntabara ama resulta angana n'undi ugasanga Imana irarenganye. Je nageze kubibaza Imana wowe urarenganye puko ama resulta jewe ndonka angana uku uwundi yasenda kantu gato cyangwa siriko murabibona wowe umaze ngaho uri kuri sonzesha iminsi ingahe mungaga cyaza umuntu Imana ingativuga kuri we ukamenga ico kone cyabayeho kubwiwe gusa kandi aje uwo munsi nyene agaca yitahira bikaba biraheze. Ukiyumvira kubera iki abantu bagira ayo mafaveur angana gutya? Si kubera ikindi mu maraso yabo hari inzira ituma bemegwa mw'isi y'imwemu. Ivyo nabyo bica bivuye ku vyakozwe. Narababwiye Camden Genodo umuzungu atisengeye yiri warakina aroga yiri wararaba umupira aje imbere yikorane ibitangaze n'utwumiza bigakoreka. Undi nawe kuva mu gatondo gushika mu ijoro atigeza afungura ari muri ribofa kazerebradia. Uravyumva yahagara imbere y'abantu ukamengo nta kintu na kimwe ukamenga Imana irikira mumva akumva ari kase kibihome. Umwe avutse bamuhaye Imana z'igihugu ciwe. Undi avutse ataranavuka mama we yamuhezagira akiri mu nda. Mama we yamuvugishwa ko akiri mu nda. Ebabwira ivyo dukora ntibigarukira kuri twebwe birajabuka ku bana bacu. Nimba nakarero umuvyeyi ashobora guha umwana iragi gikizomutuma ananizwa muri buno bugingo, niko n'umuvyeyi ashobora guha iragi umwana bizotuma imisi yo kubaho kwewe yamigisha cyose ariko aragendera mu buntu buhebuje bw'Imana. Haleluya. Nico gituma namatwe ndababwira tubiza kumenya abo bahejeje gute babayeho gute atagikozwe nimba batabayeho neza bagaheza nabi umenye ko nawe uri umukandida kuri ubwo buzima. Nico gituma ingingo ntubiza kwifata ejo ubiza kwifata uyu munsi yuko ubiza kubaho ubuzima butandukanye no wakomose kurumva. Amen. Mezereza bagiro kimanza. Haleluya. Icyakangaye tugeze kucakangaye kuca gatanu. Amaraso arimwo mvuge gute amaraso dufise arimwo ikiduhuza nabo twakomotseko. Amaraso dufise arimo ikiduhuza nabo twakomotseko. Ico arico nita imodoka itwara ubuzima bwawe hano muri nose. Narababwiye ejo sogokuru wanje yatwara ingabo z'umwami, yari umuhizi. Hama abantu babahizi ni gake boroherezwa. Iyo umuntu avuze ngo umuhizi umuntu n'umuyeho uzowame uzi yuko uwo muntu afise inkovu nyinshi ku mubiri wiwe, afise inkovu nyinshi mu buzima bwiwe. Mane majambo afise amateka. Ikitugira abahizi muyumvize neza sivyo batugabira, no, nivyo dutsindira muri buno buzima, nivyo twegukira muri buno buzima, ni ntambara nyinshi dutsinda muri buno buzima.
Muriko muranyumva? Okay. Ikindi nuko mu maraso yawe harimo uburinzi. Uburinzi buri mu maraso. Ichaka sinichongeze ku nshaka ngahe? 7 years. Amaraso arimwo ijwi rivugana n'ivyaremwe vy'imhemu. Mw'isi y'imhemu. Ni mu maraso dusangayo ijwi rikomunikana n'ivyaremwe vyo mw'isi y'imhemu. Burya nta vyuzi mugabo amaraso yawe arahererekana, arabwiririkana. Gushika ngaho turi kumwe. Luka 6:43 gushika kuri 45. Luka 43 gushika kuri 45. Luka 6:43 gushika kuri 45. Kuko atagiti ciza cyama ibibi. Iyo biri kiravuga igiti, ibiri kiravuga ubuzima, life. Muyandi majambo ntushobora munyibirize neza kuba mu maraso cyangwa mu bugingo bwawe hariyo ibibi ngo hanze ukore ivyiza. C'est impossible. Burya icyo ukora ni resultat y'ikirindani muri wewe. Ana majambo ya Yesu ariko arabatahuza ibijanye n'imikorere y'isi y'imhemu. Nta giti ciza cyama ibibi kandi nta giti kibi cyama ivyiza. Kugira igiti cyame ibibi nuko ico giti gisanzwe ari kibi. Gufata ukoza isafuriya inyuma ntibizoca biguha ivyo kurya bisukuye atamucafu urimwo indani muri yo. Wofuma munyumvirize neza ureka koza inyuma mugabo koza indani. Kuko nimba indani safuriya irimwo bije bintu vyazigiye uko woyoza koza inyuma ivyo uzotekamwo indani bizokwama birimwo iyo micafu. Nico gituma benshi babaye abanyedini bashaka gukora inyuma. Mugabo Yesu yavuze ngo inyuma nimva nziza mugabo indani banuka umuduhu. Avuga ngo inyuma bambaye urusato rw'intama ariko indani namabingira. Hari abantu muri kino kibanza n'abana b'Imana. Inyuma tubona ari abana b'Imana mugabo indani bafise amabingira. Amabingira abahe aba mu maraso. Bashaka kubisa amabingira y'ingwara. Ubundi munyumvirize neza nukutamenya ko nakarorero indwara ufise uyiha umwana wawe. Biza guhagarara kuri wewe. Ikico Yakobo yakoze. Yakobo amaze kubona ariko azira ivyo sekuru yakoze Abraham. Kandi aho ni imbere y'isezerano rya kera. Ico Abraham yakoze narababwiye ejo ukunyene igikorwa kitabaye rimwe kikaba inshuro irenze imwe. Ico gikorwa gicika inyandiko yanditswe mu maraso. Muriko muranyumva? Abraham ico yakoze Isaka yarakirepese hanyuma Yakobo wari kwabaye kukirepeta. Yakobo yabaye victim y'ivyakozwe. Munyibirize neza wewe wacyana biriha. Izina Yakobo risigura umubesha. Gute umwana ashaka kumwita izina yitwa umubesha? Yakobo amaze kubona ukungene bimeze arabona ukungene uko yabeshe ariko arabeshwa. Arafata ibintu biza kugira iki guhagarara. Birivuga ngo afata abagore biwe abajabukana umugezi ariko we aragaruka. Haza umumarayika bakirana ijoro byose. Uku niko duhindura inyandiko zo mu maraso yacu. Tubwiza gufata umwanya wo kubanza tukareka ibindi vyose byo dusamaza, ibindi vyose bikagenda tugasigara twenyene. Nico gituma umuntu aza guhinduka nahindukira mu kivunga, ahinduka ku giti ciwiwe, arifatira umwanya we nawe bakajana bakaganira nka wa mwana w'icangazi. Birivuga ngo umunsi umwe yisubiramo. Muri bari gifaransa avuga ngo yinjira muri we. Ubwiza kwinjiramo yisubiyemo. When he finally came to his senses, he said to himself, at home even the hired servant
have food enough to spare and I'm dying of hunger. N'umukozi muhira araronka ivyajya kandi bikwiri, akaronka n'ivyo asesagura, ariko jewe umwana bwite rabakirwa n'igicacumi uyu mwana yumva yobwira se ngo mpivyanje ngenze. Iki kintu kimukura mu rugo kwase n'igiki, n'ijwi ryo mu maraso yiwe. Hari ubona abantu badukanye ingeso, badukanye inyifato, badukanye ibintu, kubera ko uwo muntu siwe ntari wenyene. Abimwe mwacamenya neza yuko uwo muntu ari anime, uwo muntu arafise ikindi kintu kindi muri we kiriko kiramubwiriza ico akora. Umwana arigumura. Ivyo vyahora bishikira papa Odas. Odas ntiyazi gukora ahantu amezi abiri, yapfa guhembwa, aje guhembwa yaca tuka umuhembyi, akazi kakaba karaheze. Umunsi umwe bamuhangwa aje gukoresha isandugu, mbe yari yande, aca yumva ati aho niho oja kubanza kwisororera. Bamurungise barindiye serikali iza kuza yo gushinguramwo sebukwe. Mugabo muri we uwo mubaza ati none hari umuntu yabikubwiye, muri we hari ikintu cyamubwira ntihagire ikindi kintu ukora utabanje kunywa. Amaze kunywa agacibagira ibintu byose, bararindira ko isandugu ishika, kumbe amafaranga y'isandugu pi yayanyoye yayahejeje. Inyandiko kandi numu intellectuel burya udasize icongereza muri neza mbese ivyo nta nashobora gukora amezi abiri, kora ukwezi kumwe kwari gukwiye kugira yumve ko aruta boss wiwe. Mvuze ndiko mvuga muri abashinze intayi, mugabo nawe urafise ivyo wawe. Hari ikintu muramumva bavuga ngo gujya muntu baramushushuye. Gushushura ufatira kuvuga iki? Nuguteregida, nuguterekomanda umuntu a distance, nukumutera ivyiyumvira atari ivyo wewe. Haro nabandi ngaha iyo fet ivyo bikogwa mu bikogwa vy'amaraso, aho umuntu hari abantu ntunganda bafise, hari abantu kwibagira kwabo si bikogwa byinshi bafise, kwibagira kwabo ni nyandiko yo mu maraso. Yisubiyemo aribwira, iri misi kubwiza kwisubiramo, hanyuma ugira ico wibwiye. Uyu mwana yatoye novuga akengeza nke yasubiye kuba muzima igihe yafata ingingo yo kwinjira indani muri we, aza gusanga hari ikintu kitameze neza kandi kibwiza kugira iki wena. Iyo turiko turavuga kwihana gusa insiguro yo guhindura uburyo bwabwo kuyumvira. Mu yundi kwihana hari abantu bihanye mbwa n'uyu munsi ivyo bihanye babanenye babikora. Au fait kwihana nukure yariza ivyo uri kurakora, mugabo kandi kwihana gufata nukwihana umuntu amenya neza ikimutera gukora ivyo akora, kuko ukuri umenye niko kuguha umwidegembyo. Hari abantu benshi baze ngo ndabihevye, mugabo kuvuga gusa ngo urabihevye nibihagije, nukumenya mbega urazi ingaruka yavyo. Ivyo ukora urazi iyo biva, urazi kibitera. Ni wagwana niyo muhemu uzosanga abantu nabomye bakijijwe bagashikama bagahagarara, nabantu bamenye neza ko inyuma yo kwakira agakiza hari intambara itanguye yo gutangura guhangana. Nimba agikoze akacihana akakibwira umukozi w'Imana nsengera akakira impanuro, genda usukora ibi. Nimba byahora bigushikira aya masaha, rondera ikindi kintu ucukora, hindura abagenzi. Abo ni abantu basho gutsinda intambara zabatuma bakora ibikorwa by'umubiri. Haleluya. Muriko muranyumva? Reka tugaruke muri Luka igice cya 6. Igiti ciza cyama, nta giti ciza cyama ibibi, kandi nta giti kibi cyama ivyiza. Igiti cyose kimenyekanira kuvyo cyami. Ubuzima bw'umuntu, amaraso y'umuntu amenyekanira kuvyo ariko arama, ivyo ariko arakora.
ugenda urabe niho wapfuye kugira inzigo gutyo nyene inzigo yawe irafise ahiva swat barayigusumiye canke warayisumiye burya nahandi ingeso ziva nigikogwa cyakozwe n'undi muntu kigacika inyandiko yo mu maraso ko muri amaraso akomoka kuri we iyo nyandiko yanditswe muri we. Listen to this. Ibizanye n'amaraso bimeze nk'umuntu agiye gukoresha photocopy. Iyo ugiye gufotora ikintu ntibaguha vyinshi bagura urupapuro rumwe mugabo wewe isifuza ko wandikamwo mu mashini canke muri nuzeya muri mashini nyene iwawe amakopi ushaka ukritseko ibiri kuri original nivyo biza kuri copy. Na undi muntu asagenda ngo avyandike indani nibijya nyene vyimuka n'amaraso yacu nuko nyene turimura ukeneye ko ibiza kuza amakopi uza kuronka atandukana na ya original ico kwandika ugenda ukahindura original siko muri ko muranyuma mwana majambo winzira indani hamugakosora ni kuvuga ngo ni wamara gukosora mu maraso yiwawe uwuzoza gukomokako azoza afise inyandiko nziza cette fois-ci zanditse mu maraso yiwawe. That's it. Koma ayo mashimu yashikane niyo nayo ni nyandiko. Hari umuntu ati none ayo mashu yakomera iki? Inyandiko y'amaraso. Siko vyumvikana vyo niko navuga. Igiti cyose kimenyekana kuvyo cyane. Nico twamaze ko turavuga. Kuvuga kuri umwana w'Imana fine. Ariko ivyo ukora ivyo wama nivyo bitubwira neza ubwoko bw'igiti uri. Nivyo canke sivyo? Nivyo canke sivyo? Ariko umuntu yo kwama uravyumva ariko arakora ibibi byose bibaho akaza kugira ngo n'umwana w'Imana ukavyemera. No. Icerekana ko wakijijwe nuko dutangura kubona ivyamwa vya mwemo w'ubugingo biriko biragaragara ku buzima bw'iwawe aho abagukikuje abo umwana bati vyukuri yarakijijwe. Hari ibintu Imana ireka kugira ngo ipime ko vyukuri iyo nyandiko yamaze kuba nyene inyandiko nyene iri original. Listen to this. Ari amatest Imana iduha birivuga ngo Abisirayeli Imana ibacana mu bugaragwa kugira ngo ibapime imenye neza imitima yabo uko imeze ko bazoyubaha nibashika ikanani. Kanani hinje yabari bo bose nje navuga nijo ntizokwinjira mu abari bo bose. Haleluya. N'uyu mwanya nyene Imana iba iduhaye. Birumvika byo ndavuga igiti cyose kimenyekanira kuco cyami ngarukanira nabo kwamura isukoni ku munyinya. Mwavyumvise? Umunyinya ni ikiga papa abije. Umunyinya n'igiti c'amahwa menshi kuva hasi gushika hejuru. Thorn bushes. Mwavyumvise? Nta muntu yo kwamura ku giti. A tree is identified by its fruit. Figs never grow on thorn bushes. Iyo umuntu abonye igiti na karero cy'umucungu aravuga ati iki ni igiti cy'umucungu. Mugabo Yesu avuga ikintu bitandukanye mu vy'imwemu ntibihagije gusa kubona ngo tutira conclusion. Mu vy'imwemu biratandukanye. Rindira ivyamwa. Nico gituma Ahabu yabwiye Ben Hadad aramubwira ngo ucambara ibigwanishwa uja ku rugamba ntukihaye ngo unezeguririmbe nk'uvyambura atabarutse avuye ku rugamba. Bisigura iki? Ntukiyakiri kare victoire utaraheza intambara. Twama twabonye abantu batangura neza bagaheza nabi n'abantu batangura nabi bagaheza neza. Mu bijanye n'ivy'imhemu ntusokutira conclusion. Rindira ivyamwa. Turindire twami ivyamwa
ivyamwa. Haleluya, haleluya. Iyo abantu, listen to this, iyo abantu badakoze iki gikorwa cyo gusuzuma no kumenya neza ukungene babiza kurinda ubuzima bwabo, niba abantu uza gusanga bageze ahantu bagakogwa n'isori kubera iki, hari ivyo banegrije. Ariko intambara unegrije zo ntizo kunegrije. Naho kwamura isukari kumunyinya canke inzahabu kumukere kamutsanga. Umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiza. Raba kino kintu ryahehe, nababwiye ngo umutima ni iki? Umushaha. Umushaha niho hari iki? Amaraso. Ubugingo bw'umuntu buri mu maraso, umushaha w'umuntu uri mu maraso. Mwene majambo, amaraso ni inzu umushaha ubamo. Amen. Mwanyumvise? Bavuze ngo umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiza ryo mutima. Ntuzoza gutanga ijuru udafise, ntuzokwamura ibitandukanye n'ivyo usanga ufise muri wewe. Reka namplifye gatoya, ntuzoshobora kuba umutunzi muri buno buzima mu maraso y'abatanyandikwe y'ubutunzi iriyo gatoya. Hariho amaheretse kamwe ndora tubona biramaze kubashikira mugasanga nk'akarorero, umwana akomoka muri famiye kameme yifashe, ugasanga uwo mwana nubwo atonderagira amayiforu menshi, uwo mwana umengo ahantu hose aciye ibintu vyiza byose biramuzi. Ugasanga papa wiwe yari ambassadeur, nawe ni umudiplomate. Ukamengo ufite ni shema. Mu maraso hariyo shema zabaye dresse ziriyo, kandi ayo maraso azoba ari iyo nzira izokwama ufite iriko iragaragara. Umdi nawe abarundi sije nayivuze, aho nibo bayivuze ngo umworo naho yanikiye, kubera iki batavuga ngo umutunzi aho yanikiye ntibwuma. Mugakavuga ngo umworo aho yanikiye, ni umworo wenyene yanikiye butuma. Kubera iki? Mu maraso yiwe hariyo ico gicapo. Reka ngoshe kino kintu, iyo mvuze inyandiko ufite les écritures mu kigiriki n'ijambo ryitwa grapheos. Grapheos no hava ijambo risoanuye les graphiques canke uravyumva nyene yama bwa buryo bwo gushushanya. Iyo bakeneye kwerekana nimba nk'akarero ubutunzi bw'igihugu uko bwifashe bakoresha ama graphique. Umunyangeso nziza akura ivyiza mwitunga bitari muri we, nta biri muri we. Ugasanga urya muryango no wabadandaza gusa, umwana wese wo muri uwo muryango kudandaza biri muri we. Hari abantu nubwo agerageza ashaka kuvyiga akuze, mugabo ntibiri muri sinyandikire muri we. Ngo ugasanga uyundi ni umunyeshuri mugabo arazi kungene avuye ku ishuri agenda akadandaza akigana. Twe twarigana n'abana hewe bafise amafaranga, akubwira ngo yagiye ngo kurangura ngo muri Kongo. Mwigana muri secondaire wagiye muri Kongo uca hehe? Ngo tugenda n'ubwato ngo n'uyu munsi ntituri ku rugezo rumwe. Kubera iki? Biri muri bo. Narababwiye yuko igihugu kirafise umushaha, intara zirafise imishaha, quartier irafise umushaha. Burya nico gituma kisifro typique hari inyandiko mu guhinduka bizogusaba ko uhindura mu imvirizeneza, uhindura abo mugendana kugira ngo batangure kugira iki? Kukwenspira bishasha utamenyereye. Imana ibwira baro ngo kure amaso yabageza kubona. Mane majambo burya ngo kure amaso yabageza kubona, ntiyarekara mubwira aya maso mu buryo bw'umubiri. Donc uko indani muri we hangana niko nzoheza haguha. Nta musi n'umwe Imana nishaka gukora iryo kosa ryo kuguha ibyo udashobora gukontera. Umuntu wese raba kino kintu Elisa abwira wa mugore umupfakazi, umugabo wiwe
yari yapfuye yari mu biga byo kuvugishwa amubwira ukungene bamutwaye abahungu baje kubakoresha aramubwira ati ufise iki ufise agacupa k'amavuta yamubwira ati genda mu babanyi utire aramubwira ati genda urabe iyo utira mu babanyi bawe biri gusa kandi naba kino kintu kuko Elisa ari umuntu munini yamubwiye ngo inyandiko ari muri Elisa inyandiko iva muri Eliya n'umuntu yashobora gukenesha igihugu cyangwa atungisha igihugu yari umuntu yagutse. Haleluya. Nico tuma hari abantu ubuzima bwabo bwatanguye guhinduka bitewe n'iki n'ukungene batanguye kubwirwa amajambo bakari batabara babyiba. Hari abantu uzosanga inyigisho zabo nakarero nukuja mu ijuru vema barezwe kandi bazoja mu ijuru. Mugabo bazoja mu ijuru bameze gute? Barakubititse n'ubuzima. Ariko bazo gatangura kwigishwa ibitandukanye. Uramenya ukungene uravyumva. Wiyadapta mu buzima. Ikirajo kindi gikomeye cyane gose. Amen. Ntutire biki. Ajeje gusuka ayo mavuta. Ayicanyuma cagejeje mu kuzura. Niho amavuta yagarukiye. Bisobanura iki? Imana ntizoguha ibirenze capacity ufise. Cyo gituma uwahawe 5 yungutse zingahe? 5. Uwahawe 2 yungutse zingahe? 2. Ariko wa mundi kubera makuru mabi afise. Je nari mvuze kuri ngare uri umugabo adashobotse naranyegije akira ivyawe. Yavuze ngo wa muntu wanje mubi. Haleluya. Garukiriza muri Luka ikenshi urashaka. N'umunyangeso mbi akura ibibi mwitunga ribi. Raba rekiro kintu. Ibi bogaboga. Mu mutima nivyo akanwa kiwe kagira iki. Mucogeza avuga ngo what you say flows from what is in your heart. If you vuga burya nitupfa kuvuga ivyo ari byo byose. Ivyo tuvuga nibiva mu mishaha yacu. Ikibazo mu mushaha wawe hari iki? Nigi kiri mu mushaha wawe. Ivyo akanwa kaza kuvuga ni vyabanje kwa mu mushaha. Ni inyandiko. Donc mwene majambo umuntu aroproduce hanze inyandiko zanditse muri we umutima we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntuvuga ivyo ari byo byose, uvuga ibibogaboga mutima wawe. Nico gituma uzosanga rimwe na rimwe abantu nubwo yoraragira gute kwidodoma nivyo vyuzuye mu mutima wiwe. Yuzuye amertume, yuzuye chagrin, yuzuye iki nivyo akanwa kiwe kazogira iki kazokwama kariko karimo. Utaraba kino kintu. Bibiri tubwira ngo Caleb we ngo rafise apana imhemi itandukanye. Yarafise umutima utandukanye n'uwabandi. Abandi babomye ingene baza gupfa Caleb yabonye ingene aza kubaho. Nimba ivyo tugaragaza hanze ari byabanje kuba indani mwani maratubwiza kwinjira indani tugasura tukahubaka neza kugira ngo tubone hanze ivyiza dukeneye kuzobona. Haleluya. Ndabibutse yuko na Yesu biritubwira mu Heburayo ngo ni ntumwa kandi n'umuherezi w'ivyo twatura tukongera tukavyizera. Iyo watwikira ukongera ukacizera kica gicika inyandiko y'igikorwa kizoheza gikoreka mu buzima bw'iwawe. Uzokuma kenshi abantu bakubwira ngo sha ngo natera imbere ngo arakunda kuvuga kazotera imbere. Indani muri wewe hari ibiki? Haleluya. Indani muri wewe hari ibiki? Ibiri indani muri wewe nivyo bizogaragara hanze. Namatiko ndabibabwira. Imisi yose namye mbona ishengero so tuzoguma. Mugabo dutangura projet y'ukubaka bambwira ayo mafaranga ni mugura ikindi kibanza kindi cyagutse hama muze muce muba ahagutse. Nakuze kubabwira nti jewe inyandiko iri mu maraso y'uwani ivyo nkunze kubona nama misose mbona ndiko nigisha abantu bicaye hasi nabicaye hejuru. Ico gicapo cyarabaye nicyabaye. Nibiki biri muri wewe? Ntabwo ibicapo ni nyandiko.
kandi ivyo nivyo bisembolize ni ama graphique a representa na ma représentation nuva ameni meze neza. Rero ntiwibaze ngo nibindi ingorane tugira abana b'Imana nukutamenya ukungene twitwara vis-a-vis y'amaraso ari muri twebwe, kuko ayo ntiyahindutse, ayo ndabisubiyemwo ntiyahindutse. Haleluya. Hama kandi ugiye kuraba mpagatoya Abayeburayo igice c'9 ku murongo 23. Abayeburayo igice c'9 ku murongo 23. Nuko vyari bibereye ko ibigeranyo vy'ivyo mwijuru vyozwa n'ivyo bimaze, ariko ivyo mwijuru ubwavyo bikozwa n'ibimaze biruta ivyo. 24. Kuko Kristo raba kino kintu atinjiye ahera cyane hakozwe n'intoke h'ikigeranyo canke cyahukuri, ariko yinjiye mwijuru ubwaho kugira ngo noneho aduserukire imbere y'inyonga z'Imana. Komeza. Kandi ntiyashikanyweyo no kwitanga kenshi nk'uko umuherezi mukuru yinjira ahera cyane uko umwaka utaje. Reba kino kintu agize iki? Ajanye amaraso atarayiwe. Amaraso ari ahantu hose. Burya raporo Yesu yagiye gutanga mwijuru yayitangishije amaraso yiwe. Vyumvikana neza ko harama ikiso zato ko turavuga rero neza ku munsi wo kwa Mungu. Kwa Mungu uzovuga only the blood of Jesus. Amaraso gutu yakoresha. Amaraso ya Yesu. Umva hari abantu ni amaraso ya Yesu ni nkomezi zacu, ego nivyo. Amaraso ya Yesu ni yadukingira, ego. Amaraso ya Yesu ni kinakira, ego. Mugabo kubera iki kenshi abavuga ayo maraso usanga bari kubakwitwa mu buzima. Ntibihagije gusa kuyavuga. Gute twaapplika, gute twapplying amaraso ya Yesu mu buzima bwacu. Iso nico kibazo. Kugeza aho munyibize neza, kugeza aho cyo tuba twamutorera sense. Niyo ngo dukubure twarabonye muri Yakobo igice cya 2:21 kugira ngo dukubure kugeza aho ngaruka n'ya murongo, kugeza aho ubugingo bwacu buzocungurwa. Bavuga gute mu cyo tugaruka ngaho. Nuko mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. For it has the power to save your souls. Nabye imisaya yacu iriko irakizwa. Rero hari ahantu umuntu ashobora kugera aho vy'ukuri umushaha wiwe ukizwa. Ngabo ni processus. Ivo mari maja ntakindi usigaye ubayeho bwa buzima ufite atagasembwa kagaragara. Aha niho ushobora kugera aho urumva birivuga ngo nta kibi kizokwegera ihema ryane. Aho ivyo turabivuga mugabo kugira ubone iryo jambo ryambaye umubiri nuko abahabaye iki gikorwa. Aho ushobora kugera ahantu aho birivuga ngo n'ijambo riza guca kuri uhora wowe urarize. Donc nimba uhora arize itarasikira uri migwi wawe mwene majambo izorindira gushikira kugira ngo urivuge. Hari abantu bagera ahantu n'ikintu kije Imana gitangira imbere yabo imbere yuko kibashikiye. Nimitego n'ikindi kintu cyose kubera bageze ahantu aho amaraso ya Yesu aza agakubura agakosora inyandiko zose agasigara ariyo ari karandika inyandiko z'ijuru. Siko mwabibonye bavuga ngo ihema ryo mw'isi cyari kigeranyo cy'ihema ry'ukuri ryahe ryo mu ijuru. Ufite hari ikintu kiba mugiza gutahura ibiri mu ijuru nivyo biri no ngaha kwisi. Nabwiye mwijuru hari amaraso no kwisi hariho amaraso. Mwijuru hari inyandiko birivuga ngo yabagorotse bicaye Maraki 3:18 ibitabo mwijuru birazingurugwa uhoraho agatega ugutwi. Mwijuru hari inyandiko no mwisi hari inyandiko. Ofite ico Imana igomba nuko dusenkroniza ivyateguwe mwijuru nibiba ngaha kwisi. Ubundi mwijuru hari igicapo cyawe cy'ukuri cy'ubwirizwa kuba mugabitabo n'ivyagiye bikoreka n'ibikinyandiko zagiye zigana zandikwa amaraso yiwabo ungasanga umuntu ariko baho igihusane cy'ubuzima Imana ageneye ubuzima bwiwe.
icyo dukora mu bijyanye n'amadeliverance ni ukwarinya abantu ku mugambi w'ijuru, ni ugufasha abantu, aleluya, gukosora amakosa yakozwe mu maraso yawe. Nicyo gituma kenshi dukora deliverance dukora iki? Tuvuga ngo ndagutandukanije nabi wanyu. Ufite amaraso yiwe ndazi ko hari iyo connection. Nabwiye ko amaraso arafise connection n'isi y'imhemu. Aho usanga ivyo mu isi y'imhemu bibwirizwa gukomunika, amaraso yiwawe ari navyo heza ugaca usanga uri kurabamo. Ikintu cyose dimanche zo turimo, ikintu cyose gitandukanye nico ubundi turafise amaraso arimo inyandiko itagira agasembwa. Cyo ngo amaraso atagira agasembwa. Amaraso atagira agasembwa na amaraso raba kino kintu na amaraso atanyandiko mbi zirimo. Na amaraso meza. Na amaraso atakina kimwe kirimo ijwi rivuga ibibi arimo. Siko muri ko muranyumva. Ayo rero yabwirizwa kuganza mu maraso yacu. Siko muri ko muranyumva. Amen. Amen. Iki ni ikintu gikomeye cyane gose. Hakaba iyo synchronisation. Ivyo ijuru ryateguye akaryo biba ngaha ku isi. Amen. Urazi reka ndageze kuri kino kintu. Birababaje kubona abo wakomotse ko barananiwe nawe ukaza inyuma yabo ugasuramo ya makosa yandi nyene ukananirwa nkabo nyene. Kandi wari ufise amahirwe yo gushobora guhindura lokudo l'histoire y'ubuzima bw'iwawe. Imana ishimwe. Nka Yakobo arambiwe, Yakobo adunumiwe n'ubuzima ariko arabamo, afata abagore we n'abana be n'ibyaratunze byose abijabukana mugezi aragaruka guhaza banigana ijoro ryose. Umugisha muhaye umugisha uyu, yamuhaye umugisha ukumwita izina Arisha. Bamaze kugwana kamukotsora umutse wo kwitako, mugakubwira ati sindakurekura utampezagiye. Haramubwira ati sindakurekura utampezagiye. Yacamubaza ngo witwa nde? Nitwa Yakobo. Asaramubwira ngo ntuciswe Yakobo kuko waniganye n'Imana. Ndabaza ikintu kimwe. Yakobo by'ukuri yaniganye n'Imana n'abantu canke Yakobo yaniganye n'Imana gusa? Hari abantu ngaha tubona Yakobo yaniganye nabo. Haje umumarayika n'umumarayika yari Imana. Mugabo bariko baranigana, Imana imubwiye ngo izina ngiye kuguha ni izina ry'umuntu yaniganye yagwanye n'Imana n'abantu akanesha. Ufite igihe cyose uzoba uriko uragwanira impinduka y'ubuzima bw'iwawe, uzoba uriko uragwana n'abantu baguteye kubaho uko utakabizwa kubaho. Igihe cyose uzorondera ineza ijuru ryateguye. Narababwiye ntibigarukira kuri twebwe. Ibikorwa turiko turakora, izi nyigisho turiko turiga, amasenga turiko turasenga, ntibigarukira kuri twebwe. Turiko turanigana n'abantu kuko icyatumye tuba uko turi n'amaraso twakuye ahandi hantu. Igihe cyose Imana ize igatabara ubuzima bw'iwabo, ego niyo uruva byesuri hejuru ya byose, mugabo harimo n'abantu waniganye n'Imana n'abantu. Aha nta bantu tubona. Mugabo Yakobo yariko anigana n'inyandiko itariyo yari muri we, imutuma abesha kandi akongera akabeshwa. Imutuma malgré que bizwa kari umunyamugisha, mugatigara yinjoyinga umugisha wiwe ku buzima bw'iwiwe. Ku buryo tubona Yakobo malgré que we yatwaye umugisha Esau niyo yarafise ubuzima bwiza kuruta Yakobo. Bigenda gute? Uwivye aribwa, uwabeshe arabeshwa. Igihe cyose uri kuragwanira ubuzima butunganye buroranye, uri kuragwana n'abantu. Haleluya. Narabwiye mu maraso yacu
donc harimo histoire, harimo background, harimo ama stories. Bashaka kubona umwana ati uyu mwana kadasa na papa we cyangwa mama wiwe, umwana bati ye nuko utabonye inakuru wiwe. Inakuru wiwe yarameze ukunyene ni inakuru kugasaka. Ibyo navyo muramumva. Donc kubera ya majene ya makomozome nababwira, umwana ashaka kugenda agatora ivyo mu aye grand-mère wiwe. Haleluya. Muriko muranyumva? Igihe cyose uri kuragwanira ubuzima bwiza, uri kuragwana n'abantu, kuko ara inyandiko hari amaraso muri wewe adakeneye ubwo buzima bwiza muri wewe. Shamwe ngo ukanesha 29 ahanyene narukiza nuci Yakobo aramubwira ati ndakwinginze oyagaruka kuri 28. Nucitwa Yakobo ukundi wiswe Israeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha 29. Yakobo aramwinginga ati ndakwinginze nyibarira. Aramaze ati umbariza iki izina ryanje, amuhezagirira aho hantu. Kuva uyu munsi Yakobo ahezagirwa. Yakobo yagize ubuzima bubiri. Yagize ubuzima bwa Yakobo, agira n'ubuzima bwande. Umurongo Farao ariko aramubaza yes, ariko aramubaza imyaka afise. Yakobo biratangaje ko mwene yishuye. Ukuri ko bamwe ufite bamwe muri ngaha mugabo imyaka mufise si iwanyu. Ngira umuntu ndati imyaka ufise uri kari wabo. Farao abaza Yakobo, Genèse 47 verset 8. Abaza ko ati imyaka umaze ninga umbizi nyishu. Yakobo ishwa Farao ati imyaka y'ukuyerera kwanje ku isi ni 130. Iyo myaka mbayeho ibaye miki kandi mibi, ntingana n'imyaka basokuza bamaze mu minsi y'ukuzenzagira kwabo. Imyaka maze ndiko ndayereye. Donc I have traveled this earth for 130 hard years, but my life has been short compared to the lives of my ancestors. Mwajumvise? Hari abantu bafite imyaka yo kuyerera mwisi iruta iyo bamaze igihe bari kubaraba. Umunsi umvirize uko kumenya amaheriyality nibyo bigiye kubatuma urazi benshi ngaha muriho mu buryo nyene bwoko nyene vous existez. Mugabo nti muri ko muraviva. Hari tandukaniro ya existe hamwe na vive. Iyo uri uraviva ni cagihe utangura kugira control y'ubuzima bw'iwawe. Ni cagihe ubuzima butagutwara iyo bushaka ariko utwara iyo ushaka. Aho ushaka kugira ahantu kavuga nka Yesu ati amajambo muvuga nezotuma mutsinda kandi amajambo muvuga nemuzotuma azotuma mutsinda. Aho umenya neza isho uvuga. Aho utaba nka Yeremiya ati uhoraho barandusha inkomezi waranyoheje ndoha. Utabaho nka Yesaya yabayeho mu gihe cyo kuvugishwa ari umuntu afise iminwa yanduye. Igihe cy'umwami uziye birivuga ngo Yesaya afise iminwa yavugishwa afise iminwa yanduye. Ufite agakiza ka Yesaya ni umunsi haba deliverance, ni umunsi haza ikara bakari mukoza ku munwa warafise iminwa yanduye. Ni umunsi utangura gukura. Ndakwinjira muri Imana ngivuga ngo ni wakura ivyingira kimazi mu vyimbura kimazi, ni wagirike ni wakura. Dushaka gutera imbere shagira amazina y'urangirano mugabo ikibanza nuko tubanza gukura ivyingira kimazi mu vyimbura kimazi, parce que benshi babaye ubuzima buvanze. Uyu munsi uramubona ngo cengurere iyo nshavuye jewe. Ngo jewe ntunzi. Tu veux de quel bois je me chauffe? Wewe urasavuga gutyo. Haleluya. Yeremiya 19:19. Ukuri koragize ni wahindukira nzokugarukana ubone guhagarara imbere yanje. Imana izokugarukana kuko wewe wahindukiye. Wewe ushatse ko ibintu bihinduka. Wewe ushatse ko inyandiko nshasha zandikwa.
raba kino kintu kandi niwarobanura ivy'ingirakimazi ukabikura mu vy'imburakimazi uzoba nk'akanwa kanje. Aha ni Imana ishaka kudushikana ko tuba akanwa k'Imana. Hari abantu iyo bavuze n'Imana ivuze. Hari abantu badakeneye ko Imana inda kuvuga ngo vuga kino, no. Iyo bavuze, Eliya si Imana amubwiye ngo genda ubwire Ahabu ngo imvura igiye gutara imyaka 3 n'inusu, ariko Eliya amaze kubona ibiriko biraba ingene igihugu cyahindukira ibigirwamana. Ijambo ry'Imana hamwe ngo agenda abwira Ahabu ati ndakurego kuhoraho nta mvura nta n'ikime kizokubona gutonda kw'isi atari ikidakunda atari jewe mbivuze. Ico Imana igomba nuko tugera ahantu amajambo tuvuga ava mu buzima dufise acika itegeko ry'imhemu riheza rigakurikizwa mu buzima bwacu. Numva amen yani muri kino kibanza. Haleluya. Atari jewe ikidakunda ibi atari jewe mbivuze until I give the word. Si Imana ariko atari jewe mbivuze. Hari abantu iyo bavuze n'akanwa k'Imana kavuze. Hari abantu iyo bakoze n'ibiganza vy'Imana bikoze. Aha niho hantu Imana idushaka. Numve amen yanyu muri kino kibanza. Amen. Haleluya. Kubera iki twisonzesha ndangirize hano. Iyo turiko turisonzesha tuba turiko turashaka gusubirana ijambo n'inyandiko twandika mu maraso yacu, kuko igihe cyose umubiri uzokwa mufise rodesi ku buzima bw'iwawe, za nyandiko za kera nizo zizobandanya zitegeka zidikta ubuzima bw'iwawe, nizo zizobandanya zirongora ubuzima bw'iwawe. Iyo turiko turisonzesha tuba turiko munyumvize neza turabriza, tuba turiko turakubita base arrière yalimanta inyandiko za kera zo mu maraso yacu. Siriko muri ko muranyumva, kuko mubasi umuntu agira hariho isi, hariho satani n'umubiri, ariko umubiri wari ko uravuga ni za nyandiko za kera zigomba gukorana ufite n'intege nkezi wawe. Ko biritubwira ngo ico mwemu agomba nico kameremere kanka, mugabo kanya kameremere wari ko uravuga ni za nyandiko za kera. Iyo turiko turisonzesha tuba turiko turariha ikiguzi. Listen to this. Murabizi neza yuko amaraso dufise mu mibiri yacu uretse ayo twakuye ku bavyeyi, mugabo amaraso tubandanya tugira na amaraso akomoka mu vyo twafunguye. Iyo umuntu ahagaritse gufungura amaraso aragabanuka mu mubiri wiwe. Donc muri majambo ivyo kurya birimwo amaraso aza gufasha ubuzima bwawe kubaho. Siriko biko muranyumva. Iyo turiko turisonzesha raba kino kintu tuba turiko turegurira Imana amaraso yacu, tuba turiko turakondana inyandiko za kera zo mu maraso yacu. Cyo gituma umuntu utabishaka igikorwa cyose camwe umubiri urakigwanya, kubera ko urazi neza kugiye gutakaza ingoma. Haleluya. Hama uze urabe iyo umubiri novuga wegeranye washonje uzokumva umengo uri hafi y'isi y'imhemu. Uzora bimaze iminsi urya 4 ku munsi, uvyuka no mu gatondo ukarya umushushu, umubiri ukoroherwa ukawusiga ukawujana muri sono ukagira ibiki. Iyo usenze uzokumva uri kure y'Imana. Mugabo uko umubiri ubabaza mwari majambo uriko ura priva uravyumva inkomezi zazanyandiko zo mu maraso, uzokumva wegereye Imana. Hari igihe kimwe nigeze gukora amasengesho, ayo masengesho ndayakoze naje gusengera hariya navyibukijwe na Gildas ushize, twaje gusengera hariya ku musozi kwa Kayondo. Umusizo vyibagiye nari mituraje useke aho ni Imana itangwe kunyigisha fait importance yo kwisonzesha. Ingene kwisonzesha ni gikorwa kindi kiza gufasha ubuzima bwacu gukosora inyandiko zanditswe mu maraso yacu. Uwo musinzo vyibagiye numva ndi febre mu mubiri ku buryo ahantu twaduga byari bwo ingene waduga utafunguye umaze imisi utanywa udafungura.
mbwa sinzovyibagira ndiko ndagenda ca numva chaleur ku ruhande rw'iwanje gutya ca numva umuntu numva nyene nkumva kumengo ari presence y'umuntu ampaye ukuboko ca sanga ngize ukuboko gutya ca numva afashe ukuboko k'umuntu numva ndiko ndajana umuntu tiyumvira ibintu vyabaye nza gutabara ko Imana yabonye intege nke z'umubiri induwe kimareka kugira iki wo kumfata ukuboko ashaka gukosora inyandiko zo mu maraso yawe wegerana n'isi y'imhemu mwanyubize wegerana n'isi y'imhemu biroroha cyane yuko isi y'imhemu ikugenderera isi y'imhemu ikubwira isi y'imhemu kwibira amabanga isi y'imhemu ikuganiriza ikibazo benshi dufise ntushaka kuri ico kiguzi ariko aha ni Imana dushaka urazi muri kamere yanje ashaka fone ariko ndumva Imana bitandukanye uko nayumvise kuko ubundi Imana ntiyamitwireka kumwe ntitugendera kumwe iyo hari ibintu bitari supernatural biri kubira ku buzima bw'iwanje camenya neza ko ndi kure yayo ikinyereka ko negereye n'uburyo mba visite n'ivyaremwe by'ijuru siko biko muranyumva kandi ivyo birakunda mbwa ivyo bikunda ryari iyo uriko urababaza umubiri iyo uriko urakubita ahava inkomezi komeza inyandiko za kera zo maraso yawe hama kandi ngumambire abantu muri ko muranyumviriza ingeso ingendo ziga nyandiko urashobora kuyihanagura mugabo uzokwa muri kuragwana urugamba guko iyo nyandiko igaruka inco yose yavuze imhemu mbi ivuye mu muntu ntigenda burundu igumirondera ukunyene yose kumpa access gusura kugira iki kugaruka hari abantu nivyo ijambo ry'Imana rivuga ngo bameze nk'ingurube canke imbwa yasubiye kuvyo yadasha ufite n'abantu bagize ahantu bakarekura ivyo bari barakiriye iyo umuntu aza gupfa mu mwemu atangura gukestiona ivyo karatahora question basho umuntu hazanye deba ngo mbengo kunywa inzoga ngo nica ushaka iki ngo mbenga ngo copinage ngo nica ushaka iki amadeba be nayo ngo mbega ngo burya ngo gutamba ngo indirimbo ngo atari ya gospel ngo nica ushaka iki abantu bakorondera amabeki yo gusura kwandara ngo basubire bavuye guma kurya nyene haleluya wacha ibintu byo kwisonzesha abantu bose bapinze inyigisho zane mvuga kubijana no kwisonzesha uyu munsi bose barakojejwe n'isoni abantu bose bagwanije ibijana n'ibicaniro barakubiswe n'ibicaniro n'abatarakwitwa navyo bari mu nzira parce que na ma réalité ahari tushaka ngo satani ngo nta bushobozi ngo afise kuri twebwe bandanya gutyo nyene nta bushobozi afise vya kweli umuntu ashobora kuboha umumareka Gabriel nta bushobozi afise umuntu ashobora kudugana Yesu ku munara reka jemwe muranye mwibaza yuko haje no vyari ivyiyumviro satani raje arakonvenka Yesu ati duga hejuru cyo nkwereka sinzoga kujya bitwereka muri filime siyo yaje oya ni ivyiyumviro satani ari he satani ari mu muhemu akora gute akora mu vyiyumviro bibi aramudugana ati nk'uburazi ko arora kusi yotuma uronka ivyo ukene mbwa utari urashika ku musaraba mugabo ati nimba satani yari ubahutse Yesu nturepanye gusa icyo dusezeranirwa nukumenya birivuga ngo mumugwanye mufise muravyumva mwambaye ibigwanishwa abanyefeso 6 ku murongo w'icumi no oya Petero wa 5:9 mumugwanye mufise ukwizera gushika muzi ko imabaro iwhanye n'iyanyishizwa kuri bene data bari mw'isi abanyefeso 6 ku murongo wa 10:12 nyarukiriza ibisigaye muremesherezwe mwami efano we be strong in that nutaba strong in that bavuze ngo be
mwani majambo you are not. Ntibavuze ngo as you are strong in the Lord, bavuze be, ni itegeko. Komera, ngira umuntu ati be strong. Komera. Dufise devoir yo kwama tuko turagira iki, turagwanisha kajya gukomera. Ntitwishimira inkomezi zo muri kahise ziga zaheranye na kahise. Dukeneye inkomezi, mvuga ngo nkeneye inkomezi nshaje. Nico gituma wasenze urasubira ugasenga, kuko dukeneye kwama igihe cyose tuko turiyubura mu nkomezi nsha. Be strong in the Lord. Ni itegeko. Udakomeye ejo urakubitwa hasi, ejo uranyagwa. Raba ikindi acavuga ngo in the Lord and his mighty power. Next verse. Mwambare ibigwanishwa, mwambare. Ariko birayo tubwira ngo twambare, izi neza yuko uwo tugwana ari umuntu ari feble, ari umuntu atashoboye kuri twebwe. Talk to me. Hama kandi urabe imyambaro bavuga ni imyambaro umusirikare, kandi ako ni ijambo ry'Imana rivuga ko iyi myambaro ni nayo Imana yambaye. Hano ngo ibigwanishwa by'abakristo, mwaje ndabyita ibigwanishwa by'Imana. Kuko no muri abikono ba 2:10 ngo wa 3 havuga ngo kuko intambara atari mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana. Ibigwanishwa byacu imbere y'Imana, si byo mu buryo bw'umubiri. Not what weapons to knock down the strongholds of the human reasoning. We use God's might weapons. Ikintu cyashaka. Muco savuga ngo dukoresha iki? Ibigwanishwa bikomeye by'Imana. Nanavuga ngo mwambara ibigwanishwa. Si ibigwanishwa by'umukristo, ni ibigwanishwa by'Imana. Umukristo abwirizwa kwambara. Ugiye ukabisoma urabona ko by'ukuri si bragi. Urugamba turimo si ruto. Ngabe kiryoshe nuko uwo turi kumwe nawe yaranesheje. Haleluya. Nivyo nakindi. Rero inyandiko urashobora kuyihanagura, mugabo igihe cyose uzobukire hano muri nusi, ubiza kwama igihe cyose ubereye maso ubugingo bwawe ko bimwe byakera bitakurasura kugaruka. Udasura kuba nkuko Petero avuga ngo imbwa isubiye kuvyo yadashwe. Kubera iki? Kubera ko ngene wataye izamu, kubera ko ngene wijajaye, kubera ko uravyuma nyene wabesheje regarde, ugasanga mu nyuma ibintu bisubiye kumera ukundi ko. Ejo nzovuga amaraso ifaranga rikomeye, ifaranga rikomeye. Ejo nzobayereka koma ama transaction spirituelle aba hakoreshejwe ifaranga ryitwa amaraso. Ntimusibe inyigisho y'ejo, kuko dimanche tuvuga amaraso ya Yesu cyadukora meme na sensei hama rece dukora igikorwa cya deliverance. Amen. Rega deliverance impaka abantu bari mu mpemu bivuga ngo turahiye turagiye. No, kufise umuntu taraharira, you need a deliverance. Urakeneye, yes, nimba ari ikintu taratsinda mu buzima bwawe urakeneye kubohoka. Hama nta muntu Imana yigeze ibohora atabanje guca bugufi amenye neza yuko ati ndakeneye ubufasha. Benshi bari dadira umva bakiremesha indemesho zabihebuye, ukiremesha washika imbere. Bugiye umuntu aguye ntabaguye uwo mwanya, aba yaguye kuva kera. Tangura torera tumwe na tumwe akanacu sava uya kamvugo dukizwa. Zarabona bujije ngo bakunda ko ijambo ngo dukizwe ngo nk'abagore ngo basobanutse ngo babasirimu. Rero ngo nk'umugore ngo umusirimu ngo asobanutse. Haleluya. Ibyo nivyo vyirato vy'iwawe. Ushobora kuba usirimutse inyuma mugabo indani birivuga ngo nta n'impuzu wambaye nuzungure ko impuzu ufuka ubwambure bwawe kuko ugenda. Amen. Hari abantu bagaragara inyuma barambaye mugabo indani batambaye. Bigashiva ngo ugushaza kwa ni kube simvuze ngo inyuma ntidushaze, mugabo umwitware kukomeye munini nuko dushaza indani. Gushaza indani kuvuga iki? No gutunganira Imana, no kugorokera Imana, no kuri ikiguzi cyose gisabwa kurihwa, no kuba mu bwiza bwa, no gusabana nayo, no gukura ivyingira kimazi mu vy'imbura kimazi.
n'uguhindukira Imana. Uko niko gushaza indani Imana ikirarondera. Haleluya, haleluya. Magure ku maguru yanyu, mwisuzume kuko ari mwebwe mwiyezi. Tutaretse ibiganza byacu, reka dushime Imana. Uhoraho mwizigirwa Mana yacu, turagushimiye. Uratunganye, uragororotse, uradukunda kandi uradusobanukiwe. Ndagushimiye ko Mwami Imana iki nico gihe cuko duca urubanza nk'abacamanza, aho umwizigo Mana yanje kwizegwa ikitakuva ko cyose kiranduka. Nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo igiti cyose kitatewe n'Uhoraho kizoranduka. Senge abana ba Imana ngo bahe kurandura ikitavuye kuri wowe cyose, ikitatewe nawe cyose. Satani amenye neza ko nta kibanza afise muri twebwe. Ijambo ryaratubwira ukungene umwami Yesu avuze ngo umwami w'isi araje, ariko muri jewe nta kibanza hafise. Ndasengera abana ngo umwami Imana mu mitima yabo, mu buzima bwabo, mu maraso yabo, Satani ntakaronke ikibanza na gito mu izina rya Yesu. Ikintu cyose yohagarako, ikintu ijambo ryaratubwira ngo Satani higende agira ico ahagazeko. Ndazi ko ahagara ku myandiko zo mu maraso yacu mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Ibi nibihe bishasha ku buzima bwacu, aho Mana yanje kwizegwa ibidasanzwe biteza kubanza gufata ikibanza imbere y'ikindi kintu cyacu cyose. Aho tukubona uri kurakora ibimenyetso bitangaza n'utwumiza mu buryo bukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Senge abana bawe bahe kwimenya, bahe kwitahura, bahe kubona ibihishijwe, kugira ngo Umwami Imana yanje kwizegwa bagire ico bakoze kugira ngo ubuzima bwabo Umwami Imana buhinduke ukundi kandi babere umugisha, amaraso yabo abemwo iragira izima ryiza bazoraga abazobakomokako mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Uzobukoze uduhezegire kandi tugire neza, izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.